Ndabaramukije mwese. Video y'uno munsi irakomeye cyane. Ariko imbere yuko dutangura nagira dukora umwimenyerezo. Fata ikaramu n'urupapuro. Mu bagenzi ufise wandika bashobora kugufasha mu gihe wagize ikibazo. Reka tuvuge ikibazo c'amafaranga kuko turazi ko mw'iyi misi amafaranga kimuri ibibazo byinshi. Uyu mwimenyerezo ndabizi kuza kugutwara umwanya muto, ariko hava usanga mu bagenzi ufise atanumwe ashobora kugufasha. Iki ni kibazo kumbure nturi umuntu mwiza ku bantu, kumbura abantu ntibakwiyumvamwo. Hari igihe usanga nabo mukorana bakwinuba, hari igihe utuma ko n'inama abantu bakanka kuyitaba, canke wafata ijambo imbere y'abantu abantu ntibumvirize bagaca bigira mu matelefone canke bakisohokera, canke batanasohotse ivyumviro vyawe ushikirije bakavyamaganira kure. Uko bigenda kose muri iyi si urakeneye abantu, kandi urakeneye yuko abantu bashigikira ivyumviro vyawe kugira abantu bakwiyumvemwo, bumve ko bogukurikira. Hari amategeko abigenga, nivyo dusanga mu gitabo ca Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ni gute woronka abagenzi nyabo kandi bagashigikira ivyumviro vyawe. Niba ufise ikibazo cyo kutagira abagenzi naburonse bagaca baguheba mu mwanya muto, niba ufise ikibazo cyo kudakonvenka abantu kuri sije kanaka, kutabumvisha imigambi yawe ngo bayikorereko, iki gitabo ni icawe. Ariko imbere yuko tucinjiramwo nashaka duhere kuri kano gakuru gatoyi. Habaye umugabo ubuzima bwe bwose yari yabubayemwo mu bukene, ariko ivyo yazaracamwo vyose yaravyandika kugira azabishire mu gitabo kize kigisha abandi. Ku myaka 40 igitabo yari yamaze kucuzuza, maze yiyemeza kugisohora ku munsi w'isabukuru yiwe. Ariko aha harimwo akabazo, nta mahera yari afise yo kugisohora. Nuko yegereye umutunzi yaba muri ako gace amusaba kumugurana amafaranga yo kugisohora. Uwo mu miliyoneri yegereye yamuhaye umwimenyerezo usa n'umwe twaherako. Yamuhaye ikaramu n'urupapuro ati ngira ngo he test. Iyi test ni wayitora amahera ndayaguha, niyakunanira n'ubundi amahera ndayaguha. Yamubwiye ati andika abantu 10, umwe ashobora kuguha ibihumbi 10 kugira usohore iki gitabo cawe. Uyu mukene nta n'amazina 3 yigeze aronka. Wa mutunzi yamuhaye ikirahure c'amazi ati umviriza ndakubwira, muri iyi minsi kugira ingabirano kuba incabwenge cyane kumenya ibintu byinshi ntibihagije, utegerezwa ko ubuzinanye n'abantu bazima. Yamubwiye ati burya abantu n'ubutunzi busumba amafaranga. Nta muntu numwe yigeze atera imbere wenyene, bose bagiye bafashwa n'abandi. Abantu benshi bafise ubumenyi, bafise ingabirano, ariko babuze abantu bazima bashobora kubafasha kubyaza umusaruro ivyo bazi. Hari ibintu utazofushitseko mu gihe utazi amategeko agenga umubano n'abantu. Hari abantu bafise umubano mubi, hari abantu batumvikana n'uwari we wese, kenshi bibwira ko ataco bitwaye, ariko umenye ko nyamwigenda katari mirimeshi. Hari abantu bagenda bagaye nk'ikizino mwibarabara, ntibaramutse nabo baciyeko. Mugenzi uzohore wicisha bugufi. Ujya muntu wirengagije, ujya muntu usuzuguye, kumbura ushobora gusanga ari umupedeje wa entreprise tuzohavuza gusabamwe akazi. Les apparences sont trompeuses. Ntuzusuzugura umuntu wari we wese ngo nuko umubonye yambaye nabi, ngo nuko umubonye asuzuguritse. Hari igihe ibyo ubona inyuma bizoba bitandukanye n'ukuri. Kwicisha bugufi ni rimwe mu mategeko yo kuronka abagenzi beza ari mu gitabo ca Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Uzohore wicisha bugufi, abantu bazogukunda. Itegeko rya kabiri no kugabanya kunegura abantu cyane kubashiraka amakosa cyane kubidogera. Dale Carnegie
atwigisha ko abantu batipfuza kunegurwa no kwidogerwa, ahubwo bipfuza urukundo, bipfuza gukundwa no kumva yuko bafashwe neza. Niba umuntu akoze ikosa cyangwa akoze ikintu kitagushimishije, banza utahure impamvu yatumye agikora. Niba umukozi wawe yakosheje, niba yacerewe ku kazi cyangwa atakoze ibyo washaka ko akora, imbere yuko umukankamira cyangwa umuturubika, muhamagare umubaze cyabimuteye, hama mwigire hamwe uko yova muri ico kibazo. Iyo uneguye umuntu cyangwa ukamuturubika, muri we haca havuka inguvu zo kwivuna no kwihagararako. Ibi rero bituma vyonona umubano mwari mufitaniye. Itegeko rigira gatatu, shimira abantu ku bintu baba bagukoreye. Hari abantu badashima, niyo baba bakorewe bingana gute batigira bavuga turakoze. Burya urakoze ni jambo rito ariko risigura byinshi kuri bwiwe. Niba ari umukozi wawe, muhe encouragement, umubwira amajambo atuma yumva ko nawe yagize icyo akora. Kumubwira ati wakoze akazi keza bizohindura uko yiyumva, maze akomeze kukwiyumvamo nka boss wiwe. Ikindi kandi ntukoreshe ubujyajya ngo mushimire kandi bitavuye ku mutima. Niba ubona ivyo yagukoreye bitagushimishije, ntumukankamire cyangwa ngo muturubike, ahubwo mubwira ati wakoze akazi keza ariko ndipfuza ko ikindi gihe uzobigenza nkuko. Bizomushimisha cyane kandi azokora ibishoboka byose kugira ashike kuri bimwe wamubwira. Itegeko rigira kane, shira imbere ivy'abantu bakunda apana ivyo wewe ukunda. Iri ni itegeko rikomeye cyane kuko ritwigisha gutuma abandi bantu biyumva ko bafise agaciro. Shira imbere ivyo bipfuza apana ivyo wewe wipfuza. Bereke ko ivyo uriko urabasaba nabo bibafitiye akamaro. Nimba ugomba kubwira umuntu ko mwojana muri siporo, reka gushira imbere inyungu zawe mu kumwereka ko gukora siporo kuri wewe ibituma ibiro vyawe bigabanuka. Ahubwo mwereke ibyiza kuri we aza gukura muri siporo. Niba ufise umugwi w'abantu ukaba wifuza ko mushika kwihangiro kanaka, bereke inyungu bazokuramwo nimwamara gushika kuri iryo hangiro. Muri ico gihe bazumva ko bafise agaciro, hanyuma bakurikiza ivyiyumviro vyawe. Itegeko rigira gatanu, mwenyurira abantu. Kubera iki wama washishwe? Iyo ugeze imbere y'abantu hamukamwenyura, baziyumva neza. Burya kumwenyura bifise ubutumwa bukomeye ku bantu muba muri kumwe. Ariko iyo bakubona wama washishwe, bazumva batari mu mutekano, bitume batisanzura iyo muri kumwe. Itegeko rya gatandatu, ibuka amazina y'abantu. Nta gihe murahura n'umuntu bwa mbere mukidondorana, ariko mwasubira kubonana ukibagira izina ryiwe. Ibi si vyiza na gato. Iyo ushaka kubaka ubugenzi, umuntu utegereza kumenya amazina yiwe. Umuntu kumubaza ngo mbe hajya wambwiye witwa gute, ngo nyibutse izina, ibi bintu bimugwa nabi cyane. Ushaka ko abantu biyumva neza, bahamagare mu mazina yabo, bazumva baryohewe ndetse bakwiyumvemwo n'ingoga. Itegeko rigira indwi, igakumviriza abantu. Ushaka ko abantu bakwiyumvamwo, baha umwanya wo kuvuga, hama nawe wumvirize. Bareke bavuga ivy'iwabo, ubumvirize n'amatwi y'umutima, gutyo utahura 100% ivyo bariko barakubwira. Nta muntu numwe ashimishwa no kutumvirizwa. Umuntu mwariko muraganira ukumva kubajije ngo mbe hajya waruvuze ngo iki, nta numwe bishimisha. Itegeko rigira 8, ariyo ryanyuma muri aya mategeko ya Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Rivuga riti, niba ushaka ko abantu bakwiyumvamwo, vuga ibyo bipfuza kumva apana ibyo we ushaka. Akarorero, nimba abantu mukorana canke abagenzi bawe canke abakozi bawe bakunda umupira w'amaguru, reka kubabwira ko kuraba umupira w'amaguru canke gushigikira ikipe kanaka ari ubusazi. Ahubwo baganirize ukoresheje urukundo bafitiye umupira w'amaguru. Muri iki gihe
bazokomeza kukwiyumvamwo bagukunde. Nimba abantu muri kumwe bakunda kurya canke bakunda guteka, baganirize ukoresheje ibiryo, ukoresheje guteka, ukoresheje ibi bintu bakunda. Ivyo bizobashimisha cane ndetse bisanzura igihe cyose muri kumwe. Aya amategeko 8 nagutoranirije mu gitabo ca Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ndimo ushaka kugira abagenzi bazima, nimba uri nyamwigendako, iki gitabo kirashobora kugufasha cane. Fyonda subscribe, ufyonde na gem, hanyuma ubu butumwa busangize n'abandi, inshuti abagenzi. Hanyuma nimba wifuza kino gitabo, nyandikira muri commentaire. Ndaguhe PDF usomera amategeko yose azogufasha kuronka abagenzi bazima no kuba ku mubano mwiza n'abantu.